Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana ndabaramukije. Kw'igenekerezo rya 6 Munyonyo uyu mwaka w'2019 umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yaratanguje icese ibikorwa vyo kubaka igice ca kabiri c'ibarabara ry'igihugu numero 18 igice ca Kibumbu-Gitega gifise ibirometero 24 ibikorwa vyabereye ku musozi wa Bihanga zone Mungwa komine n'intara ya Gitega. Kaze rero muri kino kiganiro aho tugaruka no kubindi ibikorwa bikuru Sebarundi yaranguye muri iyo miseze mu bisata bitandukanye. Aha tukavuga nk'igikorwa c'iyugururwa ry'inyubakwa zitiriwe imyaka 57 irangiye abarundi bahabuje ukwikukira kwabo, inyubakwa z'akarorero zubatswe mu ntara za Ngozi, intara ya Mwaro, Bujumbura hamwe rero na hano mu gisagara ca Bujumbura. Ku musi wa gatatu rero igenekerezo rya 6 Munyonyo ku musozi wa Bihanga zone Mungwa komine n'intara ya Gitega umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yaratanguje icese ibikorwa vyo kubaka igice ca kabiri c'ibarabara ry'igihugu numero 18 igice co kuva mu Kibumbu mu ntara ya Mwaro gushika Isonga mu ntara ya Gitega, igice gifise ibirometero bigira ku 24. Umushikiranganji aravyo gutwara abantu n'ibintu Jean Bosco Ntunzwenimana akaba yaciye asigurira Sebarundi ibijanye n'ibikorwa vy'iryo barabara. Akaba rero yavuze ko ivyo bikorwa bizomara ikiringo c'amezi 18, isoko rikaba ryatsindiwe n'ishiramwe ryamuka mu gihugu c'Ubushinwa. Ibice 90% ry'uburyo bwo kubaka iryo barabara bikaba vyatanzwe ni Banki ya Afrika ijeje iterambere BAD, ibice 10% navyo bikazova muri leta y'u Burundi. Akaba yamenyesheje kandi ko iryo barabara rizokubakwa mu buhinga bugezweho rikazogira ubwaguke bw'imetero ndwi. Mu ntumbero yo gutsimbataza iterambere ahazoca iryo barabara, akaba yamenyesheje ko ivyo bikorwa bizojanishwa n'ibindi bikorwa vy'iterambere mu micungararo yavyo nk'amashure, ibiraro, isoko rya kijambere hamwe rero n'amasoko y'amazi. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA akaba rero yaciye yurira imashini atanguza icese ivyo bikorwa vyo kubaka ico gice kigira kabiri c'ibarabara ry'igihugu rigira 18. Arangije ico gikorwa co gutanguza icese ivyo bikorwa vyo kubaka iryo barabara, Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ari kumwe n'umutambukanyi wiwe akaba yaciye aja kugenzura ubworozi bwiwe n'imirima vya kijambere asanzwe arangurira Nyarusange muri iyo ntara nyene ya Gitega. Dufise umukuru w'abakozi Petero NKURUNZIZA aduha akarorero keza ko gukunda igihugu kugira tugiteze imbere twese twivuye nyuma mu migambi myiza yakazoza kabene gihugu.
mavumbi haguruke dukore maze Uburundi bube mu bihugu biteye imbere aborozi n'abarovyi hasi dukore maze Uburundi bube mu bihugu biteye imbere namwe badandaza nimwikure mu bunebwe maze Uburundi bube mu bihugu biteye imbere abakozi ba leta haguruke dukore maze Uburundi bube mu bihugu biteye imbere abikorera utwabo bose ikuremwo amaboko mu mpuzu maze Uburundi bube mu bihugu biteye imbere haguruke dukore twese maze Uburundi bube mu Mu gisata kijanye na politike naho ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 5 Munyonyo uyu mwaka w'2019 ku musozi wa Songa Igitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yararongoye ibikorwa by'umwiherero udasanzwe w'inzego nkuru z'igihugu umwiherero uje gusozera ikiringo cyo kuva mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2020 ukaba watunganijwe mu ntumbero yo kurabira hamwe urugero ibikorwa n'imigambi vyaranguwe muri ico kiringo c'imyaka 5 turiko turasozera. Kuri uyo musi wa mbere w'uwo mwiherero waruhurikiyemwo abagize leta y'u Burundi n'abarongoye amashiramwe n'ibigo bikukira leta Sebarundi akaba yarabahaye impanuro zitandukanye abasaba gushishikara gukora neza ku neza y'igihugu cabo. Bukeye bwaho ku munsi ugira kabiri wo mwiherero ibikorwa bikaba vyaciye bibandaniza ku kirimba c'umukuru w'igihugu kiringaho nyene Igitega bikaba vyari bihurikiyemwo abagize leta y'u Burundi barongowe kandi na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu Petero NKURUNZIZA. Muri make rero ibyavuye muri yo mwiherero w'imisi ibiri tubishikirizwa n'umuvugizi wa leta y'u Burundi akaba n'umunyamabanga mukuru wayo Prosper Ntawugwamiye. Uyu mwiherero novuga ko ari umwiherero udasanzwe kuko n'umwiherero uje usozera ikiringo cyo kuva mu 2015 gushika mu 2020 murazi yuko twimirije amatora mu mwaka uza. Uyu mwiherero rero warukura bingene ibikorwa vyagenze kuri iyo myaka yose 5 urumva bari umwiherero udasanzwe kwarukurabira hamwe imigambi yari yarafashwe iki kiringo gitanguye imigambi yashoboye gukorwa yagoranye hanyuma nukuraba imigambi yokorwa muri aya mezi asigaye. Ariko rero ikintu novuga kindi kidasanzwe muri umwiherero wabaye nukubera muri uyu mwiherero abashikiranganje bagiye barashikiriza ibikorwa babona yuko muri iyi minsi isigaye nako muri aya mezi asigaye bitazoba birahera biri mu byo bazoshikiriza abazoba bakorera mu ngata. Aho rero wari nk'umwihwezo ahanini w'ibikorwa vyejo Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaratanze impanuro nyinshi cyane, impanuro z'umuvyeyi, impanuro za Sebarundi. Yarasavye abitavye uwo mwiherero yuko batogira wa mugani w'umwana, murazi yuko impembo y'umwana ipfira mu magodoka, yavuze yuko si imisi mike isigaye boca badebukirwa bagakora nabi. Uyu munsi naho ahanini igikorwa nyamukuru kwari gusubira novuga gushimangira no gusozera ivyo abashikiranganje bo kwiyemeza muri aya mezi asigaye kugira ngo abazobakorera mu ngata bazosange ibintu bimeze neza
mu kirundi novuga ntibazoshike bamena umushike ahubwo bazosange ari ubusizi. Urazi yuko yari ubusizi muri gatasura haroroha kurima n'umwimbu kagenda neza. Rero yabasabye ko ivyo bintu bo bitegura neza kugira ngo abazobakorera mu ngata bazosanga ibintu bimeze neza. Iyindi mpanuro nayo yatanze kwari ukwibutsa nubwo umuntu atazoba kiri muri aya mabanga igihugu kizobandanya kimukenera. Hari ibindi bikorwa vyinshi umuntu yokorera igihugu, hanyuma aranabibutsa yuko iyo umuntu atewe iteka nk'iryo akaja muri leta kiba ari icizere gikomeye ababaye umuvyeyi wa bose. N'ubu rero babandanya ari abavyeyi, ntibarabe imigambwe bakomokamwo, ntibarabe intara bakomokamwo, ntibarabe n'amashengero basengeramwo, bumve ko ari abavyeyi. Hama babwira yuko iteka ryabo ubu bafise no muri kazoza rivana n'ukuntu bakoze. Aca babwira ko igihugu kiri kumwe nabo, yanatwibukije ibisa na wa mugani w'ikirundi bavuga yuko igiti ciswe ingoma kidacanwa. Nuko rero iryo teka rero Imana yabateye barigendere, babandanye bakorera igihugu kizoguma kibikorako, ko nawe nyene azoguma ni hafi yabo mu mabanga, nawe nyene azobandanya gukora. Hanyuma rero yahejeje atanga amanota muri rusangi yatanze amanota 95 kwijana ku bikorwa iyi leta yarongoye kuva mu 2015 bariko mu bikorwa bakoranye. Tugarutse mu bijanye n'umurimyi n'ubworozi, ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya kabiri Munyonyo, umuryango wa Sebarundi waragenduye imirima n'ubworozi biri ku musozi wa Rutanga, zone Ngoma, komine Gashikanwa, intara ya Ngozi. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu akaba nawe nyene yari yahishikiye, aho yiboneye uwo mugambi wa Sebarundi ujanye n'uburimyi n'ubworozi vya kijambere. Iyo mirima ikaba igizwe n'ibiterwa bitandukanye biteye igomwe, nayo ubworozi bukaba bugizwe n'ingurube, inka, impene n'intama. Bavuye aho ku Rutanga bakaba baciye berekeza mu kiyaya ca vy'Imana muri komine ya Mungwa, aho ariko harabera imyimenyerezo yo kwitegurira amahiganwa yo gusiganwa hakoreshejwe imiduga hamwe n'amapikipiki y'amapine 4 ku bari mu gisata ca hari, kimwe mu bigize ibisata bigize ishure ryigisha ibijanye n'inkino Académie Messager, ishure ryashinzwe na Sebarundi ubwiwe. Inyuma y'umutaga naho kuri stade Urukundo yibuye, Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yararorereye urukino rw'umupira w'amaguru rwa kivandimwe rwahuje umugwi Aleluya FC hamwe n'umugwi Komersa FC w'Ingozi. Urukino rwarangiye umugwi Aleluya FC utsinze ibitsindo 4-2 bya Komersa FC. Ku muhingamo wabukeye bwaho naho umugwi Bumamuru FC wo mu ntara Cibitoke ukaba watanye mu mitwe n'umugwi Kayanza United. Ubwo rukino rero rukaba rwarangiye umugwi Bumamuru FC wo mu Cibitoke utsinze igitsindo 1-0 bw'umugwi Kayanza United.
mu bijanye no guhimbaza Imana naho ku munsi w'Imana igenekerezo rya 3 Munyonyo umuryango wa Sebarundi warifadikanije n'abakristo bo mu ishengero ry'urutare ry'ibuye muri komine ya Mungwa mu ntara ya Ngozi mu masengesho yo guhimbaza umunsi w'Imana yo kuri uyo munsi. Amasengesho yatangujwe n'indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana. Umutambukanyi wa Sebarundi akaba n'umukozi w'Imana Nyenicubahiro NKURUNZIZA mu ndamutso yahaye abakristo muri ico kiringo c'amashimwe akaba yarashimiye Imana ku bushimwe agize imisaronka mu bice bitandukanye byo kw'isi. Aca asaba zina Murundi wese gukoresha ingabire Imana yamuhaye mu ntumbero yo guhesha icubahiro Imana hamwe rero no guhesha icubahiro igihugu camwibarutse. Ni Imana yabikoze kandi kubw'ubuntu bwayo. Ndiko ndagaruka niho nabwiye abo twariko abari bampaye ijambo ndababwira ntiburya nta kintu cyo gufata minenegwe. Ndiko ndababwira ukuntu abatambukanye b'abakuru b'ibihugu babahaye ubushimwe bose ariko jewe bakampa tubiri. Aka kabiri kakaba akajanye n'akaririmbo nariko ndavuga nti nta cyo gufata minenegwe. Ni ingabire Imana yadushizemwo nukuzishimira Imana hanyuma tukazikoresha kugira ngo izina ryayo rihabwe icubahiro. Rero ibyo rero ndabishimira Imana, namwe ndabasaba ngo ingabire kurimwo uyikoreshe by'ukuri. Ntuzi ejo uko bizogenda, ntuzi ejo aho ishobora kugushikana, hanyuma ugategwa iteka kubera ingabire kurimwo. Ndashima Imana yuko twagiye mu bikorwa bikagenda neza, nkagarukana n'iryo teka ryo gushimirwa ryo gutegwa intege. Ni intege rero zatewe jewe ariko kandi ryabaye iteka ku Barundi bose na mwebwe nk'ishengero ry'Imana. Amashimeshi kumara yacu. Insiguro zifatiye ku ijambo ry'Imana zashikirijwe na Sebarundi zikaba zari zishimikiye ku majambo y'Imana yanditse muri Ezekiyeli igice ca 36 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa 11 ahavuga ingene Abisirayeli basubijwe mu gihugu cabo bari baranyazwe, hamwe rero no muri Zakariya igice c'8 kuva ku murongo wa 18 gushika kwa 19 ahavuga ibijanye n'umunezero n'amahoro biva mu kwisonzesha. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ati abo banyisirayeli bagereranywa muri kino gihe n'abarundi kuko ngo abarundi nabo nyene bajabutse kubera ugushaka kw'Imana. Sebarundi ati kurya Imana yakomoreye amateka abanyisirayeli ku gihugu cabo niko iriko irayakomorera abarundi ku gihugu cabo. Akaba yasavye rero abarundi gushishikara kugendera mu muco w'Imana bongere bajane n'ibihe vy'Imana. Kugendera mu bihe vy'Imana bene kubera iki ari ubwa mbere mu Burundi habonetse ikirimba c'umukuru w'igihugu. Mubona ko ari bisanzwe, nta na kimwe kiba munsi y'ijuru Imana itazi, kandi icyo Imana ishaka nico ikora. Kubera ko Burundi kuva bubayeho butaronse ikirimba nk'icyo cyo kibonetse n'umwaka wa 3 tuyikomera amashimana yacu. Mugendere mu bihe vy'Imana. Kubera iki ibyo uricara ukabyibaza? Kubera iki ari ubwa mbere uyu mwaka wa 3 mu Burundi havutse
ihinguriro rihingura umwavu haciye imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza turondeye umwavu twawukura mu mahanga, ariko uno munsi Imana ikaba iyurutse ati namwe abarundi ndabahaye ubwenge n'ubumenyi nimugire namwe ihinguriro rikora umwavu w'ikizungu. Kubera iki uyu mwaka wa gatatu? Kubera iki umwaka wa gatatu twaronse umwimbu mwinshi cyane mu gatasi mu mpeshi n'ubu tuzoronka mwinshi. Kubera iki Imana kirahindura ibihe kugenda n'ibihe by'Imana? Kubera iki uno mwaka wa gatatu uri umwaka usumburukwa indi myaka yose mu butunzi bw'Uburundi? Ni kubera iki? Interero duha amakomine twadugije ko imiliyoni 70. Kubera iki uno mwaka zika miliyoni 570? Kubera iki? Bitari bwabe dutegereza kuba nyabwenge kugenda mu bihe by'Imana. Ejo muri nanezerewe mbonye abarundi bene wacu batanguye ihinguriro ryo guhingura amakaro. Barundi kubera ko umwaka wa gatatu bahagurukije gukora amakaro kandi meza cyane kandi bakoresheje byinshi byari biri ngaha mu Burundi, n'uwo mwavu byinshi byo ngaha mu Burundi. Ni kubera iki? Imyaka ihacingana gute? Ni kubera ko uno mwaka ari umwaka nyene hatanguye ibangi y'ugwaruka. Ni kubera iki? Kugena n'ibihe by'Imana. Hari igihe abantu bagutuka bakwizizira bakwambika ibara bakurema ikintu badishushe bakwita amazina yose ashoboka mabi abaho yose, ugacika iciro ry'imigani. Ibyo birashika ku bantu, birashaka ku bihugu, ariko n'Imana ihindura ibihe twikomera amashiyo mana yacu. Imana ihindura ibihe, ihindura ibihe n'amateka. Ahari umuvumo igashira umuhezagiro, n'abakuvuma bakaguhezagira. Ngiyo Mana rero itandukanye n'abana b'abantu. Mwasho kubana n'umuntu ukamara imyaka 10, 20, 30, 40 ukamugira neza nawe akakuvuma, ukibaza cyo wakozwe kibura. Naho undi muntu amusengera gusumba wewe, bakwiyumvira ko ibi byose bishoboka, bakabigira ukuri mu mutima yabo no migambi yabo. Imana iravuga ngo ivyo murabikora nkabareka, mukibaza yuko duhwanye namwe. Hari igihe Imana iza gutandukanya bubaha Imana n'abatayubaha, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo azobona ibara ukora ikibi wamugiriye neza. Nimba ari ikintu gisha ku mutima w'Imana kikayuzuza ishavu kuko mwavyumvise igafuha ipfuwe nkarije ry'umuriro, kugira nabi umuntu yakugiriye neza, ngiki kintu kibabaza Imana. Ijambo ry'Imana ryabivuze neza, yavuze kuri Isirayeli mbwo cyagiye cya Isirayeli ico gihe, natwe ibihe birahinduka ku gihugu bigafata abandi. Amajambo yatuswe kino gihugu cyacu cyo Burundi no mwaka angana iki? Amaraporo y'amarementanya angana iki? Dusenga Imana twubaka amasengero tudasiba n'umunsi n'umwe, tuvuga ubutumwa bwiza, amasezerano akururuka, ugwishurwa kukururuka, mugabandi bakakovya ushobora kuvyondo. Imana yabara bati bandanya, hari cyo nyandikorere bandanya. Niko byagenze mu gihe cya Farawo. Imana yabwiye Mose ati genda guhagurukije wewe baburire gura Farawo n'Abanyegiputa, ati reka abantu banje bidegemvye baje mu gihugu cy'isezerano. Imana yacikomanaza imitima ya Farawo n'Abanyegiputa, baronka ibihano 1, 2, 3, 4, 5 uja kwicu, babona kubarekura. Hari Imana iri hejuru ya byose. Isirayeli barafutanganijwe, barambikwa ibara, baratotezwa, ariko gera igihe Imana irabibuka. Ntiyibutse bajya bonye, ni Imana yibutse bari abanyisirayeli, niyo yibuka abarundi. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yamishije kandi ko ibi bihe turimwo ari ibihe by'ubuhanuzi, kandi ko Imana
igiye gushitsa ivyo yasezeraniye abarundi. Yaragarutse rero ku masezerano Imana yagiye irasezeranira abarundi kuva mu ntango z'uno mwaka turiko turasozera. Turi mu mwaka wa gatatu, twaronke amasezerano y'Imana aho haruguru dusozera igikorane umwaka uheze itariki 31 mu kwezi kwa 12 umwaka wa kabiri. Twaronse amasezerano kandi turayabayibutsa tunerekana Imana yuko twayafashe nka nkama. Imana dusezera ko no mwaka wa gatatu ari umwaka igiye gukora ibihambaye n'ibikomeye bimwe abarundi bibaza ko bitoshoboka. Idusezera kandi yuko no mwaka ihinduye Uburundi kibanza c'uburuhukiro bw'amahanga. Idusezera kandi ko no mwaka wa gatatu ari umwaka Imana igiye guhindura ingendo mu gukingira Uburundi n'abarundi ikaja hagati y'abarundi ngo abansi ntibadushikire. Imana kandi yaduha amasezerano ico gihe yuko ihinduye Uburundi ikibanza cyo gusabiramwo umugisha cyo gusiguriza mu Imana ikibanza ihinduye amateka. Itwongera kandi isezerano yuko uyu mwaka wa gatatu ari urugendo rushasha Imana itanguriye Uburundi n'abarundi ruzodushikana mu masezerano yose yadusezeraniye. Tukomera amashyi Imana yacu. Ejo bundi mu kwezi k'umunani dusozera amasengesho mu ntara ya Bwanza muri komine Mpanda itariki 25 mu kwezi k'umunani umwaka wa gatatu. Yaduhaye iganuke y'inuma y'amahoro mu Burundi, yaduha kandi iganuke y'inuma y'umugisha mu Burundi no mu Barundi, yaduha kandi iganuke y'inuma y'umuco w'Imana mu Burundi no mu Barundi. Yaduha kandi iganuke yuko Imana mushobora vyose izibije ingunza zose n'amazi yose byasuriranya ku gihugu cacu c'u Burundi. Imana kandi duhiganuke yuko Imana mushobora vyose yubatse umunara ukomeye cyane mu gihugu cacu c'u Burundi. Bisigura yuko Imana ishibamiye iteramiye bidasanzwe igihugu cacu c'u Burundi. Hama rero ico duhindiseze irindi ganuke yuko itanze ububasha n'ubushobozi mu Barundi bwo kujana ubutumwa mu mahanga. Imana yarabahatiye kujana ubutumwa mu mahanga ikanguro kuko barasinziriye bataza gukanguka kugendera mu bihe by'Imana. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA akaba yavuze ko uku kwezi kwa Munyonyo ari ukwezi abarundi bahamagariwe gukura mu mpwemu maze bakama bagendera mu bushobozi bw'Imana. Turi muri Munyonyo. Munyonyo harangwa mu Burundi ishurirwa ry'abarundi nibihe hagwa imvura nyinshi kandi ntihite vuba. Irashobora kugwa kuva mu gitondo igashaka ku mugoroba kandi ni kwezi kubamwo ubunyerere bwinshi. Abantu mu kugenda bakagenda baranyonyera. Kunyonyera murabizi, kunyonyera kujya kw'inkware dutambwe duto duto kuko ushobora gutandura ahantu hari ubunyerere ukunyonyera gake gake, sibyo? Uramaze gushaka hanyerera uriruka ugenda buke kuko kandi ibe biri mu kirere nivyo biri no kwisi. Umuhezagiro w'imvura nyinshi bituma abantu bategezwa kunyu bagenda mu muhezagiro wayo no kugenda buke buke unyonyera so gutandura kuko utanduye ucugwa. Muze mubigerageze. Munyonyo kandi isigura kunyonyagira, bisigura imvura iragwa ukwigwa cyane. Rero niko ibiterwa bifise amagara akomeye bizingama. Murabaze ko byazingamye bica bihishira bitarinda imvura. Kandi ibiterwa n'ibiti bidakomeye muri Munyonyo kubw'imvura nyinshi bica bibora. Biboze rero bigize kugira imvura nyinshi bigize kubora. Nejo tumusanga hariho imisiba ngo buke buke bushikana musiba umugezi niko kwezi kuzamwo imisiba myinshi. Bisigura yuko ari ukwezi ibintu byose biboze
biri mu bantu byategereza kubavamwo. Ni naco gihe kandi usanga kubw'amazi menshi izuba rikaba rikeya, urasanga ibiterwa bica biduga bimwe bimwe birehutse vyonze cyane kakarehuka. Niko kare namwe ko kuba barebare muri mpemu muri Munyonyo, kandi niko kwezi kubamwo imituragaro y'inkuba ikomeye cyane iteye ubwoba. Iyo abantu bari mu rugo inkuba ziko zirasana imiravyo yo muri Munyonyo, abantu bashanyonyera bagira gute, biruka mu nzu gake gake, mbere bibaye ngombwa uca bugara n'urugi. Ha muri mu nzu ugacuba ati gobera gobera, uri inkuba nturi Imana. Gobera gobera, uri inkuba nturi Imana. N'ukwezi abarundi bari bazi kumenya yuko gutandukanya ububasha bw'abantu n'ibintu ko busumbwa imisi yose n'ububasha bw'Imana. Babwira inkuba ati gobera gobera, uri inkuba nturi Imana. Nawe rero uvuga ku bibazo bisigaye ati gobera gobera, mwa bibazo mwe nturi Imana. Hari ibibazo bituragara muri wewe, mu muryango, mu gihugu, bigaturagara imituragaro, ariko nta kibazo gisumba Imana, kuko Imana nimushobora byose, ni nyinshi ya byose. Kugendera mu bihe by'Imana, ibyo ni bya bihe bya basokuru twumvise vya mbere Imana yatubwira ngo nzobagarukana, ngo ndabahindure, ndabahindukirire, ndabagarukane muri vya bihe vya mbere. Amahanga atarabagirira nabi, ibihe by'intango, kandi Imana ikirirahe ati nzobikora, sumbirize n'uko byari bimeze mu ntango. Iki ni gihe cyo kugirirwa neza n'Imana no kusurwa n'Imana. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA akaba yarangije asengera Uburundi n'abarundi, abasabira imigisha iva ku Mana. Nta ibitangaza nikomye wakoze, ni izina rya Yesu Kristo tubigusabye tubyizeye. Amen. Mu bijanye n'iyugururwa ry'inyubakwa zitiriwe imyaka 57 abarundi bahabuje intara yo kwikukira, mu dukundire duhere muri iyo ntara nyene ya Ngozi, aho ku munsi wa mbere igenekerezo rya 4 Munyonyo uyu mwaka wa 2019 umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yazindukiye muri zone ya Mivo muri komine ya Ngozi, aho yuguruye icese ihinguriro rihingura ifu y'ibigori, rikaba rifise ubushobozi bwo guhingura ifu iri hagati y'amatoni 10 na 15 ku munsi. Iryo hinguriro rikaba rije hageze mu gihe ngaho mu karere ka Mivo ngo himbuka ibigori ku rugero rushimishije. maze Uburundi bube mu bihugu biteye imbere. Agoroke dukole twese, maze Uburundi bube mu bihugu biteye imbere. twiteze imbere twese, bene imiryango yacu yemwe, maze Uburundi bube mu bihugu biteye imbere. tuzobakarorero mu makungu bakoma amashi bose, maze Uburundi bube mu bihugu biteye imbere. agoroke yemwe agoroke, kura amaboko mu mpuzu dukorere igihugu cacu, maze Uburundi bube mu bihugu biteye imbere. Kura amaboko mu mpuzu dukorere igihugu. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yaciye yerekeza mu gisagara ca Ngozi, aho yuguruye icese inyubakwa yo kwakira ingenzi yitwa Winners Hotel, yegukira umugwizatunga azwi ku izina rya Jean Claude Ndikujyayo batazira Rubunda.
Iyo hoteli yubatswe ku buhinga bw'igorofa igeretse kane, ikaba ifise uburyamo bugera ku 24 bubatswe ku buhinga bugezweho, ibibanza bibiri byo gukoreramwo amanama, ikibanza cyo gufunguriramwo no kwivuniramwo akanyota n'ibindi. Barundi kazi twibuke ko twikukiye atavyo kwizera inzehe muze dukura amaboko mu mpuzu dukora ibiduteza imbere biteza imbere igihugu cacu tuje hamwe twibateze amahoro twubaka igihugu cacu. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA ahejeje kugenzura iyo nyubakwa, ahejeje kandi no kwandika mu gitabo c'abashitsi b'iteka, umuryango w'uwo mugwizatunga ukaba waciye ugabira Sebarundi akaganuke kagizwe n'inka zibiri mu ntumbero yo kumushimira. Ngaho nyene mu gisagara ca Ngozi muri quartier ya Kinyami ya kabiri, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA akaba yaciye yugurura ibitaro vyiza cyane vyegukira ababikira bo mu muryango wa bene Maria, ibitaro vyitiriwe Musenyeri Joseph Germain Martin ari nawe yashinze uyo muryango wa bene Maria. Ivyo bitaro vyubatswe ku buryo bw'igorofa igeretswe gatatu, bikaba bifise ubushobozi bwo kwakira abagwayi bagwariye mu bitaro bagera ku 52, bikaba kandi bifise ikibanza cyo kwakiriramwo abavyeyi bibaruka bita maternité mu gifaransa, aho abana bagwarira bita pédiatrie, ahavurirwa ingwara z'amenyo bita dentisterie, ahafatirwa amasanamu ajanye n'ingwara zitandukanye bita radiologie, ikibanza cyo kubagiramwo ku bagwaye ingwara zitandukanye n'ibindi. Arangije ico gikorwa cyo kugurura iyo nyubakwa, uwo muryango w'ababikira ba bene Maria bakaba nabo nyene baciye bashikiriza Sebarundi akaganuke mu ntumbero yo kumushimira. Muri komine ya Gashikanwa naho muri iyo ntara nyene ya Ngozi, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yawuguruye ihinguriro risekura umuceri w'akanovera akeza karigura, ihinguriro ryegukira urunani Sovapa ruhurikiyemwo amashiramwe 12 y'abarimyi b'umuceri n'amashiramwe 9 y'abadandaza b'umuceri. Iryo hinguriro rikaba rifise ubushobozi bwo gusekura amatoni agera ku 80 y'umuceri ku munsi. No ngaho nyene iryo shiramwe Sovapa rikaba ryararonkeje Sebarundi utuganuke tugizwe n'imiceri. Avuye aho, ico gikorwa cyo kugura icese inyubakwa zitiriwe imyaka 57 abarundi bahabuje ukwikukira, akaba yakibandanirije muri komine ya Mungwa mu vyegwa vy'Imana, aho yuguruye icese ihinguriro ryitwa duhingura itomati, rihingura itomati ku buryo bwa kijambere. Iryo hinguriro ryegukira imvukira za Ngozi zagiye hamwe zigashira imitahe hamwe, rikaba rihingura itomati ziva mu ntara ya Kirundo no mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke, rikazitunganya neza ku buhinga bwa kijambere, ivyo bita sauce tomate. Ngo bakaba rero bashobora guhingura itoni 3 ku munsi, hagashobora kuboneka ikarato 48 zirimwo udusashe tw'itomati zisyeye tugera ku 4,800, akamwanya kamwe kakaba kagizwe n'amagarama 70 y'itomati zihinguye. Ngaho nyene mu vyegwa vy'Imana, Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yaruguruye icese imangazini yitwa umuco w'amahoro yo mu Burundi, yegukira imvukira za komine ya Mungwa zihurikiye mu runani rw'amakoperative akorera ku isoko rya vyegwa vy'Imana.
mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi w'igihugu ewe Burundi urasharije ngo bakaba bihaye kudandaza ibikoresho vy'umuyagankuba na ya matara meza aca ibibatsi bakoresha mu gushariza mu manza n'ibindi. Iyo nyubakwa ikaba ifise n'urundi ruhande badandarizamwo impuzu z'imararubanza z'amakostume n'impuzu zo kwinonora imitsi vyose vyamuka mu gihugu ca Turkiya. Ahejeje kugenzura iyo nyubakwa, iyo koperative ikaba yaciye igabira Nyenicubahiro umukuru w'igihugu inka bise ya Rumuri mu ntumbero yo kumushimira. Kw'izina ry'abavuka ntara ya Ngozi bose, buramatari w'intara ya Ngozi Albert Nduwimana akaba nawe nyene yaciye ashikiriza Sebarundi akaganuke kagizwe n'inka zitatu, izo bise ya Rukundo, ya Mugisha, ya Mashimwe, mu ntumbero yo kumushimira ku myaka 4 irangiye yizewe n'abarundi kugira ngo asubire kubarongora, mu ntumbero kandi yo kumushimira ku bikorwa vy'iterambere arangurira abanyengozi eka mbere n'abarundi bose. Araje kw'inyobozo zanka twebwe kugishinge twigiriye ibukuru kwirira mirasi gusa amashinga cyo kurugati mu ntara ya Mwaro naho mu gitondo cyo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 19 gitugutu umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yazindukiye muri komine ya Kayokwe aho yuguruye inyubakwa y'amanama ya komine. Iyo nyubakwa nyene ikaba ariyo Sebarundi yaciye atangiramwo inyigisho zo kuzirikana igihugu kumvukira ababa n'abasanzwe barangurira imirimo itandukanye muri iyo ntara ya Mwaro. Sebarundi akaba yasavye abanyamwaro n'abarundi bose kunagura no guteramira imico n'imigenzo bihesha iteka igihugu. Vyinshi mu byavuye muri izo nyigisho tubishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabandanije za nyigisho zidasanzwe zigenewe abarundi, za nyigisho zo kuzirikana igihugu kugira ngo abarundi bamenye umwongo uhuma n'udahuma. Aha mu ntara ya Mwaro yarahaje ku nshuro igira gatatu, yabanje ubwa mbere kugaruka ku nyigisho yari yatanze igihe ca mbere n'icya kabiri yari yaje ngaha, abonaho gutangura ibigabane bishasha kuri izi nyigisho. Ico twamenyesha rero nuko ubwa mbere hoho izi nyigisho ari nyigisho zihurumbirwa cyane n'abene gihugu, kuko nkuko yarangije abivuga inyigisho zimaze kugaragaza ikimazi, zimaze kwerekana yuko hariho umwimbu mwinshi, hariho intambwe abarundi bateye haba mu gihugu haba no mu makungu bitewe n'ivyo dukesha izi nyigisho. Umukuru w'igihugu yabanje kwibutsa rero abanyamwaro yuko basokuru bacu mu buke bwabo, mu bukene bwabo, mu bukehwa bwabo bashoboye kurwanira igihugu, baracubahiriza, baragihesha iteka n'itekane. Ati none twebwe uno munsi mu bwinshi bwacu, mu bushobozi bwacu, mu butunzi bwacu no mu buhinga dufise tugera hafi miliyoni 11 z'abarundi, ntitwoshobora kunanirwa no kurwanira igihugu no kubahiriza iteka n'itekane ry'igihugu. Ariko rero agashima yuko ako kamo amazi imisi atera abarundi, haca imyaka 3 agatera abarundi, bimaze kugaragara yuko abarundi bumva aheka abisimbiza. Umukuru w'igihugu yabandanije amenyesha abanyamwaro yuko igikenewe ku barundi buno munsi ari ukumva yuko inyigisho z'abakoroni zari zifise intumbero yo gusambura imico n'imigenzo by'abarundi kugira ngo babone aho bamenera mu kwiba ubutunzi bw'igihugu, ubutunzi burimwo iboneka n'ibitaboneka, burimwo abantu n'ibintu. Akabasaba rero
kunagura no guteramira imico n'imigenzo vyabo vyabahesheje iteka, kandi akabasaba kwama barikanuye kuko ubutamara na mukeba adakubita urugohe kugira ngo ntibaduce mu ryahumye ngo basubire kutunyaga ukwikukira kwacu, kwigenga kwacu n'ubutunzi bwacu. Ariko kandi akababwira yuko kwigenga bitabuza kwigengesera, kandi ko kwigaba no kwigaburira bitabuza umuntu kwiyubara muri vyose. Aho rero umukuru w'igihugu avuga ati kugira ngo ivyo abarundi babishikeko muri rusange, kugira ngo abanyamwaro babishikeko, nuko bategerezwa kugira iyerekwa. Ati abarundi si abantu bategerezwa kubaho ku munsi, ahubwo ni kugira imigambi bakabona kure mu myaka y'imbere, bakagira iyerekwa imigambi kuja inkoni umuntu azokwishimikiza mu busaza ayica mu buto bwiwe, bakagira imigambi y'imyaka 50 canke irenga. Niko kugira iyerekwa bakabona kure. Iruhande y'iyerekwa asaba abarundi kwirinda guhemuka, kwirinda ingeso y'uguhemuka, bakama baba abizigirwa, ivyo bashinzwe bakabirangura neza, bakaba bizigirwa, kandi bakagereza gusiga izina ryiza, izina rizobera ikimazi abana babo urunganwe ruzobakorera mu ngata. Mu kurangiza izo nyigisho nyishobora umukuru w'igihugu yarangije ashimira abarundi muri rusangi, ashimira n'abanyamwaro ku ntambwe bateye. Ati biragaragara yuko hariho umwimbu dukesha izi nyigisho zidasanzwe. Aturavye no musi igihugu cacu cagarukanye cubahwa mu makungu, gifise ijunja n'ijambo mu makungu, tubikesha izi nyigisho muri rusange. Aturavye amahinguriro ariko arubakwa, ukaraba imigambi igihugu kiriko kirategura kitarinze kuzera inze, ati biboneka neza yuko izi nyigisho zimaze kugira akamaro. Agaca rero abandanya abemerera yuko azozibandanya n'inyuma mu gihe azoba atakiramuswa Uburundi. Ati niyo ntererano nk'umurundi akunda igihugu, tuzobandanya duterera Uburundi, maze Uburundi bwacu bunaguke, bunage, bugarukane ryajuna n'ijambo bwari bufise kuri basokuru. Muri iyo ntara nyene ya Mwaro, Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaruguruye inyubakwa y'igisata co kwakira abana bagwaye bloc de pédiatrie ku bitaro mu Kibumbu. Inyubakwa izoshobora kwakira abana bagera ku 60. Sebarundi akaba kandi yaranuguruye ngaho nyene muri komine ya Kayokwe ishami ry'ibanki BGF. Abene gihugu b'Imwaro baserukiwe na buramatari w'iyo ntara bakaba baciye bamugabira inka 6 hamwe n'ibiseke birimwo ibifungurwa bisanzwe birimwa mu ntara ya Mwaro. Avuye mu ntara ya Mwaro, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA kuri uyo musi nyene yaruguruye isoko rya kijambere ry'ibitungwa rya Rwibaga muri komine ya Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura. Imvukira za Bujumbura zikaba nazo nyene zaciye zimugabira inyana bise ya mahoro ngaho nyene mu ntara ya Bujumbura ku munsi wa kane igenekerezo rya 17 Gitugutu uyu mwaka wa 2019, Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaruguruye icese inyubakwa nshasha y'ibiro vya komine ya Mubimbi. Iyo nyubakwa y'igorofa igeretse rimwe yubatswe ku mafaranga arenga miliyoni 280 biciye mu kigega Phonique, ngo ikabigiye gukorerwamwo n'ibindi bisata bitandukanye vya komine Mubimbi nk'ivy'ubufundi bw'indimo, ubuvuzi bw'ibitungwa, ivy'indero, ivy'abajejwe iterambere n'abandi. Ahejeje kugurura icese iyo nyubakwa akabaciye ayigenzura, aca arandika yongera atera umukono mu gitabo c'iteka. Aho nyene ku mugwa mukuru wa komine ya Mubimbi yaratanguje kandi ibikorwa vy'umuhora w'umuyaga nkuba ugiye gufasha kwakiriza abene gihugu bo ngaho nyene imubimbi, eka mbere no mu micungararo yaho. Abene gihugu bakaba baciye baronsa Sebarundi ingabire igizwe n'inka 2, impene, inkoko hamwe n'ibindi bifungurwa bitandukanye bisanzwe birimwa muri iyo komine ya Mubimbi.
Avuye aho muri komine ya Mubimbi, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA akaba yaciye yerekeza mu gisagara ca Bujumbura muri komine ya Ntahangwa, zone Kamenge, aho yuguruye icese ishure ry'abikorera utwabo ryitwa École des Élites Contemporaines ryubatswe muri quartier ya Mirango ya kabiri. Akaba yaragenzuye iryo shure yirabira ingene ivyigwa biriko biratangwa mu masomero atandukanye muri iryo shure ryigisha muri kino gihe abanyeshure bagera ku 680 bose biga bataha. Iryo shure ryegukira ishiramwe gishinze guteza imbere igisata c'inyigisho mu Burundi, rikaba rifise igisata co kwimenyerezamwo ku bana bakiri bato, igisata c'ishure shingiro, igisata c'inyuma y'ishure shingiro. Ibikorwa vyo kuri uyo munsi Sebarundi akaba yabisozereye mu kugurura icese inyubakwa yo kwakira ingenzi yitwa Israel Hotel yubatswe muri quartier ya Heha kw'ibarabara rya kabiri muri iyo zone nyene ya Kamenge, yegukira umugwizatunga yitwa Frederic Ndimubasi. Ikaba ifise ivyumba vy'uburaro bigera ku 25. Uyo mugwizatunga mwene iyo hoteli akaba yaciye agabira Sebarundi inka mu ntumbero yo kumushimira. Mu gitondo cyo ku munsi wa gatanu naho igenekerezo rya 15 gitugutu, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yarasubiye kugendera kandi iyo komine ya Ntahangwa hano mu gisagara ca Bujumbura, aho yuguruye ikigo c'Ibanki BCB cubatswe muri zone ya Kamenge. Iruhande y'ishami rya BCB Kamenge, ico kigo kikaba gifise kandi n'ahatangirwa inyigisho zijanye n'amabanki mu gukaririza ubwenge abakozi no kwigisha abo iyo banki ibigomba guha akazi, ariko bakabanza kuronswa izo nyigisho zijanye n'akazi. Ibikorwa vyo kuri uyo munsi Sebarundi akaba yabirangirije muri quartier ya Ngagara, aho yuguruye ingoro y'ishengero rya Bomberger yubatswe ku buhinga bwa kijambere. Akaba yaciye agenzura ibibanza bitandukanye imbere yuko yandika akongera agatera umukono mu gitabo c'abashitsi b'iteka. Nino ngaha turangirije ko kino kiganiro. Naho utaha.